niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Ikirundi c'abarundi tuyagire sogoko. Patrice Ndafatira. Ndagize bwakeye ndakuramukije uko kuko niyo ndamutso nagushikirije aho nariko ntegura nkanagushikiriza ibiganiro vya mbere vy'izina umwana mu 2016. Ubu gusa ko haheze imyaka 6 reka nongere ko kuwavuga wumva ari umumana canke umusongore wo ku mutumba wa Muremera wa Giheta umwami n'abagabo akaba se ndi murigo wa ndemera wa kinyoni ca kariyo ka rubaduka yamwise ntafatiro ntafatana amatako n'amatama hageze gutengatira iteka no gutinyuka kuvuga ukuri kandi kuziga ubusa butaraza. Ubu ko kuri kuvuga ukuzi ndakuvuga ndakukubwira wewe ndagukundisha Burundi nciye mu kiganiro ikirundi c'abarundi. Ino ndiwe n'igice c'ijana 29 c'izina Burundi kikaba kibaye ikiganiro ca 32 c'imigenzo y'abarundi. Ni ikiganiro ca kane c'abana mu muryango, ni ikiganiro ca kabiri c'amahasa. Ikiganiro c'ijana 28 c'u Burundi cari c'intangamarara ku muntu yitwa Patience David Mbonabuca yanditse ko ikinyarwanda gikomeye ku buryo kimiri mirungi kirundi. Ikiganiro ca 31 c'imigenzo cari ikiganiro c'insozero nyambaro aho navuga abakobwa bo kwishure mpuzamakungu y'Ibujumbura École Internationale de Bujumbura biyambitse impenereza bakiyambikiza itebakwiye. Ikiganiro ca mbere c'amahasa nari nakigushikirije ku wa 18 gitugutu mu 2021 hari havuzemwo umwubaha Joris Nizigimana wo muri Bujumbura y'imihana n'umwubahwa Ernest Nkurikiye wo mu kizuka ca Rumonge. Nkundiye ndaje ko ikirundi c'abarundi ari ingore ingi munani zibanda ku kahise ku mayagwa ku migenzo ku ndimbu ku ndonda ntara ku nyandiko kumenya ibundi no gukundisha Burundi. Ugusaba no gutera ikiganiro bicisha ku Gitega arico Kibambo ubusa rimwe amajana 613 amajana 981 2237 canye kwikete muravyo umuvuga ngoma akabehe yaho akaburungu fre itongo ry'urimi rw'ikirundi ikivi ca gatanu imigenzo y'u Burundi intambuko ya gatatu abana n'imigirwa yabo isize ya kane ingene amahasa yasohorwa iburi rya gatatu ingene basohora amahasa nk'uko tubiyagirwa n'umwubahwa Nsabimana Munariya. Uwo Nsabimana Munariya akaba ari wenyina w'umukondo w'umwubahwa Joris Nizigimana umuvyuka wa mbere intangamarara. Mu kiganiro cahera warumvise umwubahwa Joris Nizigimana avuga ingene basohora amahasa. Ivyinshi burya yari yabivomye kwa nyina wiwe Munariya Nsabimana. Ubu rero ntavyo guca kuri Nizigimana ngo dushikire Munariya ingo twishikire ku muzi twishikire ku isoko. Uwo nyene Munariya Nsabimana abari we atuyagira. Umuvyuka wa kabiri ingene umwubahwa Nsabimana Munariya abituyagira. Haza kuba harimwo ibiganiro bitatu nashikirijwe mu buryo butatu. Haraba ikiganiro ca mbere, haraba ica kabiri n'ica gatatu. Ubu rero banza wumvirize ikiganiro ca mbere. Umwubahwa Joris Nizigimana amera nk'umumenyesha makuru akaba ari wazaramubaza ibibazo akishura. Ikiganiro ca mbere n'ucumvirize. Fasoni turi kumwe nagomba utangure widondore abaza kutwumviriza wumva uriwe wo tugiraginire ikiganiro na cane kuvyerekeye amahasa. Nagomba ubanze utwidondore utubwira akazina imyaka ndetse n'ukuntu ivyo wowe waramaze mu minsi yahera nimba warabanzwe ubivuge nimba waraterekereye naho nyene ubiducire ku mayange. Ijambo ni gwawe. Ego jewe nitwa Sabimana Munariya nkaba mvuka muri komine Mugongomanga imyaka afise nayo afise imyaka 60. Yego nkuko kuri ivyo mbajije n'ukuri ndetse n'ukubibona kure jewe narabanzwe mu vyo baterekera kera narabibona ujiku nivyo tabizi nkuko nyene. Urakoze cyane uravuze uti jewe ndi narabibonye maze imyaka ishika 60 ati ndetse uvuze ivyo kubandwa narabanzwe no guterekera ndizera ko naho nyene wowe waraterekereye. Hanyuma rero muri kano kanya nagomba ndakwibarize mbega amahasa aho kambere hahise havutse amahasa babifata gute mu muryango avutsemwe ayo mahasa? Amahasa avutse bose baca bayakira nigo kuko urabona amahasa ibuse avutse wimvi wiwabo w'umukobwa yagiye amahasa avutse baca birukanga kubarira abaho umukobwa yavuye abibonyina buno nyene baca babaduka kugira ngo ntashome baca babaduka bire gushika nko mu migirwa ya kera
kare hoho hari naho bukuru yavuka bigaca bigorana kugira butoyi aseruke, niho nyene baca birukanga cane bagaca baza kugira butoyi nawe nyene avuka bibunyina, kuko amahasa bayabona nk'ukuntu ari ikintu gihambaye cane, kandi havutse amahasa n'ukuri kari ikintu bakera bose, abibuse abibunyina baca bava hasi bakayakera bose. Nivyo nabonye. Bavuze gukera amahasa bisigura iki? Gukera amahasa nuko urabona avutse nk'ibuse nk'umuhungu yavyaye, bano nyene baca babaduka mu muryango ukuri hose, banyinabo bayinarume base wabo bagaca babaduka, kuno ro babaduka bayakereye, baca babadukana n'imbuto, barakunda kubadukana amateke, ibigori bine keza biraza bagaca babitega urutaro, niho rero baca bagira kugira ntihagire ayayama canke sina babiri ngo ayame canke na se babiri ayame. Iyo uvuze ijambo kuyama twumvise gukera amahasa no kuvuga yuko bose bayanezerererwa, uvuze rero kuyama naho hoho byasigura iki? Kuyama amahasa rona yarakangana cane, hari naho se yacagwara canke nyina akagwara, niho babita nk'uko baje kubakangura kugira ngo bakomere. Turacabandanya ikiganiro. Iyo uvuze yuko baca babaduka bagenda bakabwira ab'umukobwa ati amahasa yavutse nimubanguke, none nk'iyo ari kure dufate yuko imiryango ya kera gihe basabira kure, hoho vyaca bigenda gute? Ari kure kuko urabona naho nyene ntihabura abantu bitirira, kuko birashoboka kuko bakure ubwo ntiyabura nk'abo yokwiyitirira bati baserutse, nkuko baserutse bavuye iwabo w'umukobwa bakabaraseruka kabararindira kugira abo nabo nyene bahaze. Urakoze cyane. Uravuze yuko amahasa baca baza babangutse kugira ngo bakangure se w'amahasa canke nyina wayo mahasa kugira ntibayame, hoho bashika bakora iki kugira ngo ntibabakangure ntibayame? Bashitse cane barashika bakavyina cane, barashika bakavyina amazina bakayavuga, abibunyina bagashika, abibuse bagacana bo nyene baza bagashika bakavyina cane. Bere keshi na keshi ngiyo bagira baseruke aho babona amazina barayavuga cane, bava ati nije mavuga uvuga amavaruganda mvuga ya perezida, baramvuga nareko ngaturamutana mu mitagara batinyi bagatenye ngo ngira ngaragare ku rugamba ntera abakoguraka ntera abahunguraka, bibuse nabo nyine bagaca babibona bagaca babakira. Aho hari ku munsi yuko amahasa avutse. Amahasa aravutse rero barabakanguye, baravuza amazina, abibuse n'abibunyina bashitse, baratamvye barataritse. Tugira dufate rero yuko amahasa yavutse ari ngaho, mbega baca bayarika gute ko tumenyereye n'ubu iyo umuvyeyi bamwarika karamba, bayarika gute amahasa? Amahasa ukugene bayarika kuko urabona imigirwa ya kera haca haba kiranga naho yaca bumwe, umupfumu yarashaka kabumwe agaca yaramira ya mahasa, ico yakora yaguma zarayatota, abaje bose abatota, rero yabatota ya mitagari kaguma tota kugira ngo ntihagire abakangwa, kandi kare hoho umuntu baguma bicaye ahantu begamira kugira ntibabaca inyuma, bakaguma rero bari ngaho. Kuno bari ngaho baramye baba bafise umubindi y'utunwa tubiri, ukuze n'uri wa mutoya wabo wabutoyi, ngo bagaca bama basukamwo za nzoga zije ya mibirije bakaguma basuka. Uravuze yuko haba hariho inkono y'iminwe ibiri, zaba ari inkono zibiri z'iminwe ibiri, no kuvuga iminwe ine canke yaba ari inkono imwe y'iminwe ibiri? Yaba gakono kamwe k'iminwe ibiri, umuntu umwe bakawitirira butoyi undi munwa bakawitirira bukuru. Umuntu bawumba wawusumbanije, umunwa muremure wa bukuru. No kuvuga yuko iyo nkono ya bigombo no kuvuga yabifise iminwe ibiri, ifise umuntu umwe muremure n'uwundi mugufiya. Bego murakoze turabandanya. Hanyuma uravuze yuko haramira umupfumu yaraza akaramira ayo mahasa, akaza aratota abantu baje nabo bana. Bega nta bandi bantu baramira amahasa? Abandi baramira amahasa barashobora gushika kuko urabona mu ruhande uwo muhungu harashobora kuza yuko haza kwarama yinasenge kugira ngo wa wundi atembere, we nasenge agaca bari baguma yaramye. Nukuvuga inasenge w'ibuhungu yararama kugira umugabo atembere. Atarose umwaramira umugabo ntiyashobora gutembera. Oya ntiyatembera. Ibukobwa ho vyagenda gute? Ibukobwa kuko ibukobwa ho hama hari ibukobwa nyene, kuko uwo mukenyezi n'ubundi yaba yavyaye ntaho yaja yaraguma ngaho.
we ntawamwaramira wiwawe. ntawamwaramira yagumaho nyene nawe nyene kuko akaguma yiyaramiye. Yego urakoze turabandanya. Hanyuma nguyo baramwaramiye, mbega muri ico gihe nyene bakiri mu kiriri nta bintu bazana, nta bindi n'imigigwa yakogwa? Mukubitana barabizana, urabona baragira ati n'uwo muvyeyi ntahwere, barazana imibira kenshi na kenshi, barazana nk'amacupa abiri kuko bagira ati ni rya bukuru n'idi ni rya butoyi, bagaca bazana ibigori 2 vya bukuru 2 vya butoyi, amateke 2 bita mugoyi. Ntibazana amateke yose, bazana amateke bita mugoyi. Bagaca rero bayashiranga bakagwa bashize aho ku rutaro. Mugabo barashobora no ufise ukundi kugira utundi tuzane aje, mugabo ivyo nyene vyagumaho, vyari ivyo vyayo mahasa, baguma bazana bashira ku rutaro. Iyo guzuye naho barashobora no gushira handi, vyaraguma ngaho kandi biri ngaho nyene. Urabona ntibashobora kugira ngo babije, ntibabijya ivyo babazana, ntibabijya kuko babiriye ni hamwe bagira bati yabagumyeko, yabasenyuriyeko. Nukuvuga ivyo byo kurya bazana bavyita gute mbe ivyo baza barazana? Ivyo byo kurya barazana yeyo mintuze ibiri mitagi, bayita imitagi. Ivyo rero nivyo batajya, ntibabijya. None amaherezo yavyo yacajaye? Amaherezo yavyo bararaba umutamakazi takibyara bakabimuha cyane kuko we bagira bati uyaciye ntakiyabyara, kuko bamanukuri barabiziririje. Nukuvuga rero ivyo byo kurya ubiriye hagize nk'undi muntu abijya kivyara, byasigura yuko nawe bamusenyuriye ko amahasa. Bamusenyuriye ko nyamahasa kugira nawe nyene ayabyara. Bayaha rero umuntu w'igicamvyara ativyirira. Yego. Nuko ivyo vyaba ari byo yaho turacari mu kwarama, urumva ntiturayasohora n'ubu turacarama. Uravuze yuko bazana ibifungurwa bitari bike, ivyo bita imitagi. Uravuze yuko n'umupfumu, mbega uwo mupfumu wewe yahamara igihe kingana gute? Wigeze kuvuga icerekeye umupfumu yaguma tota? Uwo mupfumu yahamara imisi 8 yagumaho. Umupfumu yaguma ngaho mu misi 8 yaguma ngaho kuko yaramye, kandi niwe kwige yaca ava no hasi kugira ngo bayasohora. Yaguma yaramye aho nyene ntiturashika gusohora amahasa, turaza kubishikako. Urumva ko umupfumu nawe nyene yarama mu bandi akaguma ngaha ateramye kugira ngo azaratota atota baje, ngira ngo kwari kugira kubahumanura ntihagira abazana abandi bakangwe. Hari abantu basanga bafise, bavuga ngo bafise uruhanga rubimene, bafise uruhanga rutoga tusanga baraguye ngaho. Urumva ko ari kugira uwundi muntu aje afise uruhanga ruto, umutwe muto ntacagwa ntakangwe ko barakangana cane. Amahasa yarakangana cane kandi ariko nuko base babiri baguma baringa, kandi umugirwa ya kera uwavyaye amahasa arakuvuma bigafata, niho nawe nyene nivyo barabibabuza ko abavyaye amahasa bavumana. Urakoze. Tuko turavuga mbega hoho Kiranga ico gihe, Kiranga we ntiyaza, ntibabandwa muri iyo minsi yo kwarama? Oya, Kiranga ntiyaza, Kiranga yasohoce bayasohora. Urakoze cyane rero, turumvise ivyerekeye kwarika amahasa. Ubu rero naho ko umvise ikiganiro ca mbere, umviriza naho ikiganiro ca kabiri, kandi ashimiye abo bose bagidwishikirije. Nagomba tubandanye rero kino kiganiro, mwavuze ivyerekeye kwarika amahasa. Ubu rero nagomba mutucire ku mayange ukuntu basohora amahasa guhera mu ntango gushika basozere. N'ubu ijambo ni kwawe. Yego, igihe basohora amahasa urabona haca bagenda abiwabo w'umukobwa n'abiwabo w'umuhungu bakagura impeke. Izo mpeke rero bagaca bazizana muri iryo joro nyene, bagaca haza abiwabo w'umukobwa, ari umukobwa kuko niwe yakunda kuza canke nyina wiwe akimufise, baca batangura kugira ati batangure gusya. Uko gusya haza nyina w'umukobwa canke mwene wabo bavukana, baba baje baza gusya ku mugoroba. Bazanye iki? Bazanye impeke. Impeke zimera, urabona impeke ho bakunda kugira amahonda. Ubumera. Agacero babuzana mugobo kagira umwe ari ivyuma bibiri ubundi ivyuma bibiri. Ibibakure. Agacero batanguranwa bagaca batangura gusya rimwe, isiko zaba zibiri bagaca basya kugira ngo hasi ande iwabo w'umuhungu na
waba umuhungu harasya uwo inasenge waba umukobwa nawe nyene afise nyina gikomeye yarasya mugabo adafise ukomeye yararaba ushoboye gusya umuhungu afise nyina akomeye ntiyasya yarasya afise nyina akomeye yarasya hanyuma bagaca batangura kwanzikira bakagirira rimwe na rimwe batangura gusya bagaca bakubira rimwe bahejeje naho nyene baca barika mu nkono zibiri Kumva basya batanguranwa kugira ngo gutanguranwa batanguranwa kubera iki batangwa kugira urumva amutanze yaba yamusenyuriyeko uko kumusenyurirako kwabo kugira yuko iwabo w'umuhungu habaga gusenyuranirako ntikwari gusenyuranirako ngo bayahiniwe baca haca hapfamwo uw'iwabo w'umuhungu ko yamutanze niko rero baga gusenyuranirako agutanze naho baca hapfa uw'iwabo w'umukobwa niho rero babikoresha mu migirwa yo kugira ngo banyarutse batanguranwa bahejeje gusya naho nyene baca bagira inkwi z'ubwoko bumwe nayo kenshi na kenshi ntibakunda no kugira siniyo ngene bagira inkwi zumye cane z'ubwoko bumwe harimo ikaratusi kabimwe harimo ikikabimwe ega iyo izo nkwi nyene zaba zavuye muri iyo miryango ibiri zose izo nkwi uwa umukobwa yagenda agasenya uwa muhungu nyene agasenya bagaca bazanikira muri iyo minsi 8 benshi kenshi na kenshi ari hafi hari naho bazikura izo zo kwarika bazikura iwa w'umukobwa urumva hari inkwi banikiye zizoza kwarikira amarike yo gukandura yanzoka bagaca rero batanguranwa bagaca bakandura mugoro naho baba batanguranwa no mu gukandura baratanguranwa kumwe batanguranwa mu gusa baratanguranwa mugoro bamaze gutangura nta kundi bimaze gusha baca baganira mu nkono imwe baravanga mu nkono imwe ariyo bita bavanga igikando bagaca rero bagana bose bakaganira hano mugabo naho nyene rero ni hahandi bugira bo buce aho basohora yama buca bayasohora mu minsi 7 bukeye rero bwaho ku munsi ugira 8 niho rero baca bazana uva kiranga bagira tangure niho baca bazana intama isimbizo zisa kugira bose bazana izisa ari bigoma ari isimbizo bazana izisa kugira bati have bayasohora izo zazana bande izo zazana umwabo mukobwa yazane isimbizo n'ikigoma cyanyina w'amahasa mugore ho niho baba baca bicara rero baca babanga singahuye neza hariho impuzu bazana isimbizo abibukobwa bakazana isimbizo abibuhungu bakazana isimbizo n'ikigoma nk'uko ari ibigoma urumva byaba bibiri isimbizo zikaba zibiri no kuvuga isimbizo ya bukuru ni ya butoye ivyo bigoma navyo byaba ari vyabande ivyo bigoma vyambara nyina w'umuhungu ivyo byose babizaniye nyina w'umuhungu azaniye nyina w'umuhungu kuko muri uwo mwanya niwe yaca heka niwe yaheka abo bana bagumya nyina kuko ukwase w'umuhungu nyina wiwe yagumya bukuru kwa nyina w'umukobwa hagumya butoya naho yaba ayo mahasa ko Imana ntirema kumwe ari naho yashoma ubushomye wese hashoma bukuru hashoma buteye niho rero muri uwo mwanya nizo simbizo ntizareka kugugwa zamaziriho umwe yaca aheka ingombogombo undi akarera umwana urakoze uravuze ati yo hapfuye butoyi nyina w'ubukobwa yahemba ingombogombo umwana na w'igitoke yo hapfuye bukuru nyina bavuga gushoma umbabari yo hashomye bukuru nyina w'umuhungu niwe yaca aheka umwana na w'igitoke aho rero uravuze yuko uni mu munsi wo mu gatondo urumva vyambagwa barabizanye amasimbizo na vyabigoma barabizanye ku munsi wo mu gatondo dugire ku muriro mu mwiteguro w'ivyo bikorwa vy'uwo munsi gushika umunsi urangira umwiteguro w'uwo muntu uzeye yaca rero abaduka abi wabo umukobwa bakazana na ya miryango hari hagerero bice bicike cyane hagira baca batangura hamwe bagira ati hagize yuko bagira batangura igikorwa ubwo kiranga we nkuko ari uwo mupfumu nyene yama yaramye ngaho rero mbega hariho umupfumu na kiranga we nagomba twumve kiranga umupfumu yariho ko kiranga nawe nyene mugo kubera yaba yizize kuba umupfumu kiranga ari yabaye kuko nta kiranga c'umugabo yira yarama
yaca buwonyene yaca baragerageza kurondera umupfumu w'umukenyezi kandi akaba arimo na kiranga rero niho rero baca rero baza iwibo bakaza biwabo w'umukobwa bagaca bashika bagira bashike nk'ahantu habona kuko bama bagavye bafise za ntama bama bazigavye yuko nabo nyene bari mu masaha mu gatondo mu masaha bahanye baca rero bama bagavye iyo ntama ukaba bashize ngaho ngo muri uwo mwanya kiragiro yabagira atangure kwicara ega n'ubundi wamaze kuvyara amahasa wategerezwa gucubandwa waburi hawe wavyaye amahasa wategezwa kubandwa wategezwa ko bakubandwa uca watigwa aca bakwatira utabishaka wabishaka utabishaka wategezwa kwatigwa wabishaka utabishaka wategezwa kwatigwa kuko yari iyo migigwa ya kera bagaca bazarira biwabo umukobwa babo umukobwa barashirwa nk'ahantu babona kugira babakange canke barabe nyene bakangura arakunda no kuvuga ngo ko mwihinda ko twitinda ko mwihinda mubonye ko mubonye abagore bambaye mwakangutse ko mwihinda mubonye ko mubonye abana busage murakanguka ko mwihinda mubonye ko mwihinda tutihinda hinda mubonye babane nabo mwe bibuse ngo bibuse ntitwihinda ko mwihinda mubonye ngo wibise ntitwihinda ko mwihinda mubonye bagaca baheraho rero baba baserutse rero niho rero haba hagera havuge rero gaca baza kugira ngaragare ku rugamba ntera ubukobwa buraka amazina akavugwa ngo nijewe kivuguvugwa amavaruganda mvuguse ya perezida mpora mvuga narekuye nkatura mutana mutangara batinya bagatenyenya ngo naragiye kwa ntibagirirwa sambworo butu bwanje ndagwadagwaguza niho naca nitakira mu ndanga cuma mu ndaraye bamvitsina rero bakayamoma babane no bagaca bayakira abibukobwa bakayamoma abibuhungu bakayamoma niho rero baca baseruka rero na za ntama rero mw'irembo zabari ntama zingahe intama y'ibuse yabi itegere nuko isekana mw'irembo bazasekanira mw'irembo zasekanira y'ibuse yaci isekanira yo mw'irembo bagaca bazana zyanzoga kumwe batereka yantango umva ko bayiganiyemo babayiravye intango bateretse aho bategereje muri zimwe bagana bararabaganye rero yamibira baca baba bayiteretse ngaho iravye ingondo rero bagaca baza rero bazana basukamwo none bayisukamo gute ko yabi isanzwe iganiwe baca basukamwo izivuye ibunyina zindi zaje mu muryango izindi zaje n'izindi zaje baguma bahungamwo muri yankono niho rero baca rero bagaca batereka bose abibuse bagatereka abintuze bagatereka aho rero baranatanguye niho rero baca babandanya yabari mu ntango bagaca tubandanya ico cari ikiganiro ca kabiri kana aho nyene wabidushikirije ndamukengurukiye no kumwunga no kumugeza arakarambara akagwira agahora ku ngoma ubu rero naho ko umvise ikiganiro ca kabiri umviriza naho ikiganiro ca gatatu muri uwo mwanya bafata ya ntango bari baganye imwe bagana muri za mpeke bagana batangurana bayishiza aho mu rugo bayiravye ndetse uko baza baramanura bongeramo izindi izavuye y'ubukobwa n'izavuye y'ubuhungu naho twari tugeze vyaca bibandanya gute babona rero bariko baca bazinywa imbyino zo bakazigumizamo cane haguma bazivuga cane hano hagati rirahiye nijyumwa rirahiye ryangombe ni umva bariko barabandwa bagakiranga ni abagabo benshi gakiranga nijyumwa hiye rirahiye rirahiye ryangombe nijyumwa bagaca baguma babandanya aho bariko barabandwa bavuga bafise intamboro zigatanga baca rero bava hasi kiranga kabaje imbere bagibita rero yuko bagira baje kubajabutsa uruzi babereke imyongo ihuma bareke gukangurwa babakangure neza cane baca baje imbere rero baje imbere n'ubundi aho bariko barabandwa kugira babandwe baterekere bihere neza harabo bo bita rubamba umutoni yatone hejuru y'umwami uwo rubamba yabo umuntu w'umugabo kandi nk'uko mu migigwa ya kera nta buryo kiranga naho yabo umugabo ntiyigera yinjiza ibanga ry'amajyinjiza umukenyezi
yamajinjiza igitsina ngore niryo ryamajinjiza rikaba ariwe bayikiranga rero. Turaze kurigaruka ko kwinjiza ibanga icarico kuri uwo munsi wo gusohora amahasa turabandanya. Hanyuma rero kugira baterekere neza kugira ntibigire hagaca haba rero rubamba. Rubamba rero kiranga afise icumu nawe rubamba yaba afise ikimito. Yaguma yicaye impande ya kiranga. Gaca haba rero ni nabo bita agatwa. Agatwa n'agatwakazi. Kugira baterekere intezi zihere. Hano rero baca bava hasi. Bavuye hasi kiranga kabaja imbere. Ya ntama zigakurikira. Mubirane watangura kuja imbere. Ikiranga agakurikira. Intama zigaca zija inyuma yabo. Mu nyuma gaca haja agatwa n'agatwakazi. Niko baca bagenda. Hanyuma abandi bamwe bayavyaye nyene bakaja inyuma. Bamwe bayavyaye urumva hatangura kuja imbere. Kiranga. Kiranga gaca kurikirwa n'abayavyaye babandi bamwe baretse abana. Gaca hasubira rero intama. Umubira waburi imbere ya byose. Gaca hasubira intama. Gaca hasubira rero agatwa. Agatwakazi. Kugira bagende bahunja amashamba kugira babereke aho baca. Aho baba bagiye kuyajabutsa. Bari bagiye kuyajabutsa amazi. Kuyajabutsa amazi bayita gushora. Bayita gushora. Bashoye amahasa. Rero baca bayajabutsa. Ashitseho abajabuka ababandwa bakabandwa cane bakabandwa gose kandi inzira yaciyemo siyo yagarukanamo. Iyo baciyemo bashoye amahasa siho bagaruka baca bahindukira ukundi. Basubira guca aho baciye. Gaca rero mbega ho babigirira iki kugira ngo ntibace aho baciye? Bavuga kubigira kugira ngo ntibaca ahubwo kenshi na kenshi ahubwo imigigwa gira banka nuko bogaruka nabo bagarukanye kugira bahatege. Kuko mahasa cari ikintu cane bagira mu migigwa ya kera. Banka ko bo bahabategeyeho baca. Bahabategeye. Rero baca babashora rero. Mbega hoho mugu bashoye amahasa. Nta mbyino bavyina canke bagenda bahoze nk'abagiye ku kigandaro byagenda gute? Yo imbyino zaba nyinshi cane. Wabona ntuzeye aho kirangara agatwa. Bedakore agatwa baba afise umuhoro. Umutwe akaze baba afise isuka. Umutwe avuga ati ndatema ntemera abaganywa ntemera abatware. Ndatema ntemera ibibondo ntemera bukuru na butoyi. Umutwe akaze ngo kaburimanga ndimi ibijumbu ndimi ibiharage bavyita ibiharagawe. Kugira rero bakagenda bavuga utwo tuntu kugira bashike ngaho. Bashitse rero ahantu bajabutse uruzi bagira babasimbishe amazi. Kandi nuko nyene bagomba batura iyo mibira bayinywa nizo ntama baziha. Bagenda baragotomera. Bagenda baragotomera. Bazihako. N'intama barazihako. N'intama barazihako barazinywesha. Zaranwa. Niho rero bagiye bagaca bagenda bagashika ku ruzi. Shitse ku ruzi bagira bayashora. Babasimbishije uruzi amazi. Barasimba canke baca mu ruzi hagati. Oya barabasimbisha. Ntibahonyaramo. Intama ntizahonyoramo. Oya barasimbisha baragerageza kuca ku ruzi rugezegeze rutoya bashoboye gutambuka. Canke natara amazi barashobora kubasimba amayira abiri barataruka. N'amayira abiri ntibayacamwo barataruka. Ababuza urwo ruzi barataruka. Ababuza uruzi bataruka amayira abiri. Bataruka amayira abiri. Niho bacaga ngo mwari hehema twarikoga mariba twarikoga mana Gamariba twarikoga rusiti twarikoga Maria mwari hehema koga mariba twarikoga rusiti Gamara twarikoga mana twarikoga mariba mwari hehema Gamariba mwabishe guhehe mwarikoga mariba twarikoga mana Gamariba twarikoga rusiti twarikoga mariba. Aho baba bavuye yo basimvye babaje ati mwari hehe. Haca haza rero uriko ababaza bariko baravyina baca babaza ati twarikoga rusiti twarikoga manda twari kujabuka keshi na keshi mvuga bafise agahugo keshi baravuga. Kese nkaje ubona mvuga nzika. Oya ndumva ko ukiritero karizama kariko akahogo karimo. Aho rero baravuyeyo baragarutse baciye mu yindi nzira nkuko mwatubariye. Mu guca muri iyo nzira
byagenda gute bagarukaho bagarutse baca bagerageza guca mu mihana y'ababanyi baca bacanayo ivyo vyiza babicanyeyo baca basanga babateze umubira mu mihana bacamwo basanga babateze imibiri abateze umubira bagaca babagabira bakabatega imbuto zabiharage ibiguri imbuto bakabatega ngaho bagaca babacanira igicaniro babacaniramwo imirinzi bacero basimba bagaca bagize imirinzi yonyene manda barashiramwo ko bacana imirinzi bagaca bacanira ahandi abahari hagera rero bamaze kuyajabutsa bashika naho no nyene iwa muhira baca bagaruka muhira bakabatega igicaniro emwe imbyino zigakomera zarihe nyinshi cane ubufise agahogwa kakavuga uwuhimbawe wese akavuga cane bakavuga amazi nagira ngo zana inkongoro ngaburire bukuru ntarire zana inkongoro ngabure butoyi ntarire zana inkongoro ngabure yemwe ngabure zana inkongoro ngabure bakaca babyina byinshi cane haba hageze yuko bavuga bamazina bagatako b'imbyino bakavako byinshi cane aho rero izo mbyino zirabaye baratana hanyuma bugira bugorobe vyaca bigenda gute naho kugira bugira bugorobe naho nyene baca babandanya urabona bama abiwabo w'umuhungu yabafise yuko baciye urukangaka niwe w'umukobwa bagaca urukangaka baca bagira bati rero reka rero bagaca mugo n'umwanya bo bonyene mu mwanya bagira bagire bati babinjize mu nzu aho bagira babinjize mu nzu baca baterura abiwabo w'umuhungu bagaterura se babiri wabo bakamuriza ku nzu kugira ati urasakara ntibive ubumbe ntibimeneke kugira bamwereke kuko nta muntu yavyara amahasa yasakara inzu batamurije ku nzu uko yaca biva umukobwa uko nyene nawe nyene baca baja kumucumbisha cyagenda gucumba rero mu nzu kugira ntacumbe ngo bimeneke kavuga ati uracumbira abaganga uracumbira ibibondo uragirande kugira bamuheraheze imigigo umuhungu urumva baca bamuriza ku nzu bati niwagera gusakara ntuzusakara ibiva ko umugore nawe bati bakamucumbisha kuko kugira ngo azocumbe ngo amene inkono rero baruko mu nyuma rero niho baca haguma uwabo w'umukobwa agaca baja gusasa bagasasa iki bagasasa urukanga kabasasa aho bya bibondo biryama ahoro hasasa uwabo w'umukobwa niwe w'umuhungu gaca basasa ariko rukanga kare abibondo bihava biryama abo nyene bayaramiye baca babagabira ikigwa y'amahasa kuri nyamusi ukaba bibaye gutyo urakoze rero baca babagabira mbe babagabira ibiki kubagabira bari naho gihe babagabira impuzu ku nta ntungwa barabaha nk'impuzu bakabagabira baramiye ibibondo ubwanire murakoze cyane ariko hariho akajambo kamwe nagomba kugaruka ko imbere yuko dusozera kino kiganiro mwavuze ico bita kwinjiza ibanga mbega kwinjiza ibanga byasiguriye kwinjiza ibanga urabona byo kugira ngo umuntu abandwe kwinjiza ibanga kuva na kera kuvya na kera je numva bakivuga yuko ibishego namye numva yuko umuntu yatanguye kuba kiranga ntibaje bamenye yapfa yari umwana w'umukobwa umwana w'umukobwa ntibamenye yapfa kuri ntare rushatse niwe yatanguye bavuze ko hace haduka umwana w'umukobwa carashikararama ibwami tewe mwami w'u Burundi muko uzobaho ukaba muri iki gihugu uzogume haza ababandwa nico rero gituma bagikwirikiza mu kwinjira kugira batangure kwiraba batangure kuko baratangura bakiraba biravye avuga ati kwinjiza ibanga kiranga yaraseruka kajaho umuntu mu nzu yabo bavyaye shitse rero agakubita ivumero ko bari kugira ngo batangure imigigo yo kuza kuyasohora se kubita agakubita imvumero hagaca haseruka rero imbere yuko tubandanya bavumera gute niwe wabanzwe ngo njishirize ko kuntu twumve bakubita imvumera kuvumera kiragarashika gahino babandi rero bagaca basiruka umva ko noro baseruka bafise amazina rero amazina y'ibintu ze ntibari bafise amazina amwe y'ibishego kujya amazina n'ubu nta bamwe mu bakerebutse
hariho uwitwa nka Mutoni. Mutoni yaba umuntu atonye hafi ya Kiranga, hari uwo bita Abagengenge, hari uwo bita Muco wa Ngondo, hari uwo bita Kazobagora, hari igishego bita wa Moma. Uvisi bagenda bitana amazina nk'aho. Ubwo n'amazina y'ibishega aho bita okay. Maze rero gusekwa ngaha gashika akaba atanguye yicaye ngaho haca haseruka nkuko uraserutse kugira uramutse Kiranga. Warese uvuga uti ndaserutse n'Abagengenge imbandwa ya Kiranga, sinigeze ninuba namoko nk'aba bazuma. Abo bita bazuma rero barabazungu nk'aba bajuma. Baga ati sinigeze ninuba namoko nk'ababatse. Abo wabuserutse cagihe binjije ibanga mu kwinjiza rero waca winjiza gahinda nawe ukacugira uti ukavumera acuvumera nawe ati acubuti ndaserutse n'Abagenge imbandwa ya Kiranga, sinigeze ninuba namoko atarabo bazuma. Bamye rero nabo bazungu babona ko urumva yuko abazungu bavuga batabazungu no batuzaniye mwamoko batumye twinubana, batumye binubana. Urakoze cyane ku kiganiro kiryoshe. Utugane turumvise ibitari bike, ariko rero mu gusozera twagomba tubibariza akabazo kamwe. Mbega murabona yuko imigirwa yo kubandwa yahavuye hakava mbere n'imigirwa itari mike bagira mu vyerekeye gusohora amahasa no kuyaramira. Mbega ubona muri iki gihe turimo twoba twarahombye canke ubona yuko ubu ariho twateye imbere? Guhomba twarahombye, mu guhomba twaranahombye cane. Raba gushika igituma twahombye, nta muntu yitwa umuhutu yashobora kubandwa. Urumva avuga ati banga haca haza Kiranga c'umututsikazi. Umututsikazi ageze kubandwa urumva biteye mu bwoko, uwatanguza ibanga yabo umuhutu. Umva ntawe abandwa bose bategezwe kuba bari hamwe. Ugacura abantu gukuma twahombye hagaca haza mu batwa. Nta muntu mbe n'ikintu mbe nashoboye kwibagira aho mu ko gatwa mu kugira binjire kugira bave binjira muri iyo nzu bave bajamo. Wa mutwakazi niwe yacaja mu nzu ngo kabukubura kuja gukubura mu buriri hose kugira yamahasa aje kwinjira umutwakazi yakubuye. Numva twana nahombye aho barinda banavuga ati nduguhomba barahombye. Mukindi gishego kimaze kwivuga ati ndaserutse na Mutoni na Muco ntinigeze ninuba namoko atarabo bazuma abazungu. Niva ko ari ico bavuga bahombye. Umva twarahombye. Kubgawe uravuga uti dusubire ku karanga ka kera ku Mana yacu yatuma tutinubana. Usubira ku karanga ka kera nubona na Kiranga yamaranga mizimana hakaba havyagiye ubwoko bwose. Ahubwo twahiteze kubigarukako. Areka kwirirwa turajyana aho bazungu nkuko na Kiranga yabavuga ngo nabazuma baje kuduteramwo amacakubiri. Urakoze cyane rero kuri kino kiganiro kiryoshe duhaye. Ego murakoze gose, murumvise yuko tuhumbiye ibitari bike, ndetse dusozeye no kuvuga tuti tugaruke ku karanga, ndetse byotuma dusubira ku bumwe tukareka kwinubana nkuko ahejeje kubivuga. Murakoze cyane rero, Imana ibahezagire. Ego namwebwe murakoze, Imana ibahezagire. Ico rero cari ikiganiro ca gatatu, kandi uko naguye mvuga niko mvyutse mvuga. Uwabidushikirije rakaramba rakagwira gahora ku ngoma n'uwa mubaza ibibazo nyene. Umuvyuka wa gatatu ugukenguruka. Iki kiganiro cashoboye kuronkeka ku bwa Munari ya Nsabimana abituyagiye kandi uravyumvise. Imana yabasokuru irakamuterereza, irakamuramira, imuhe ivyakeneye. Nizigiye Imana Joris nawe urumva ko yabaye bwamenyesha makuru azara mu mazi ibibazo nawe nyinda mukengurukiye rakaramba rakabira gahora ku ngoma. Iki kiganiro kandi tugikesha umwubahwa umupfasoni Constance Ninahazwe yakoze ibishoboka byose, agatanga uburyo bwiwe, agatanga n'akaryo ngo turonka ayo majwi. Ndabakengurukiye gose uko bakabaye batatu barakaramba barakagwira baragahora ku ngoma. None rero yari jewe ntafatiro Patrice ndikebanuye. Ndakwikebanuye ndanakwibutsa kwako gasaga ndagushikirije nakaho nariko ntegura nkanagushikiriza ibiganiro vya mbere vy'izina umwana mu 2016. Ubu gusa ko haheze imyaka 6 reka nongere ko kuwo wumvise yari umumana canke umusongore wo ku mutumba wa Muremera wagihita gihe tumwami n'abagabo mu ntara ya Gitega Gitenga tigiteka n'amataba tonyanga ubutore n'ubwiza. Akabase ari ndi murigo wa ndemera wa kinyoni ca kariyo karubadiko mbaye ndageza ngaha yamwise ntafatiro ntafatana amatako n'amatama hageze gutenga tigiteka no gutinya
gutinyuka kuvuga ukuri kandi kuziga ubusa butaraza. Ubu ko kuri kuvuga ukuzi ndakuvuga ndakukubwira wewe ngukundisha Burundi ngiye ku kiganiro ikirundi c'abarundi. Cari ikiganiro ikirundi c'abarundi mugitegurirwa na Patrice Ntafatira.